Menedora Ndayikengurukiye n'umwe mu banyamyuga mvabwenge bari mu ihayanishagurisha ririko rirabera mu gihugu ca Tanzania, aho avuga ko yatewe iteka ryo kuhashika. Nayo ngo kuba yabonye umuyobozi mukuru wa Manake Burundi ahashika kwirabira uko abanyamyuga bahashitse n'ibikorwa mvabwenge vyabo, ngo ni umunezero udasanzwe kandi n'imboneka rimwe. Ngo naho hakoze uburyo bwinshi mu kuhashika, aremeza ko akuye bazokihanagura. Jewe ku mazina nitwa Menedora Ndayikengurukiye, asanzwe ndi umunyamwuga asanzwe akora ibintu bitandukanye mu Burundi akoresheje amaboko yiwe, n'ivyatsi bitandukanye canke ibiti bitandukanye bisanzwe bibonekana mu gihugu cacu c'Uburundi. Ego rero ko ari no genekerezo ridasanzwe ryo ku 31 ukwezi k'umunani 2023, ndi n'umunezero ntangere cane ukuntu nico kwakira ndi mu gihugu ca Tanzania, umuyobozi asanzwe ari mukuru niko nomwita, ayoboye ishirahamwe canke urunani Manake, nago rusanzwe ruhurikiyemwo abanyamyuga canke abaguzatunga basanzwe biyungunganya bagashobora kugerageza kuronka ubutunzi biciye mu myuga. Iyi tariki rero ndi mu gihugu ca Tanzania aho twita Mnazi Mmoja, hariko habera ihayanishagurisha ndetse ritegura irindi hayanisha rizobera mu gihugu c'Uburundi. Yarashimiye cane Deje wa Manake Burundi, anamusaba kubandanya ashigikira abanyamyuga mvabwenge. Jewe rero natewe iteka ryo gushika hano naho intambamyi zitabuze, ariko kandi ndanezerejwe cane no kubona uwo muyobozi mukuru ashobora gutera intambwe nk'izi tudasanga tuboneka cane, tudasanga tumenyereye cane, aho umuntu ava mu gihugu c'Uburundi agakurikira umunyamwuga iyo yagiye akaja kuraba ko ibintu vyashoboye gushika, akabona yuko ku vy'ukuri amenye intambamye umunyamwuga arimwo canke agira, ndetse kugira ngo umuntu azamenye ico azokora, ico ashobora gukora muri kazoza. Rero turamushimiye cane, turamushimiye rwose kubw'umwihariko bwo mwagize neza gushika hava muri Mnazi Mmoja. Hari amahanisho atandukanye, hari ibihugu bitandukanye twarahuye n'intambamye, ariko nagomba ndabaremeshe yuko ikirere ari ciza kugeza iyi saha. Mu vy'ukuri hakoze uburyo bwinshi, ariko burya biva hagumwe no musi akuya ndabona ko tuzokwihanagura ku vy'ukuri. Rero ndabashimiye cane, kumbure nimwasubira mu mirimo ya misi yose mukabandanya muyaga n'abandi banyamyuga, kazoba akaryo keza ko kubatera intege, ko kubafata mu mugongo, kuba muzomuzi intambamyi bahura, ko kwama mubari hafi, ndetse no gutegura muri kazoza mu ma-plan d'action yanyu ivyokorwa. Menedora aremeza neza ko abarundi babatangarira ngo kuko barashoboye, ngo kuko ivyo batwaye bihurumbirwa na benshi, bikundwa n'isi yose. Ikintu rero novuga c'inkoramutima ku Barundi, mu vy'ukuri novuga ko ndi mu bambere, abantu bose baratangaye bati kumba Abarundi murashoboye. Ego Abarundi twarishimye cane, turashoboye. Murabona ibintu bise hano vuga yuko ibisumba ngaha vyaramaze kugurishwa, nukuri vyaramaze kugurishwa, nubwo benshi baza ko ryari hayanishwa ritoyi, ntabwo ryari rito, kubera yuko ibintu Abarundi bahingura isi yose irabikunda. Rero nibaza yuko tugiye gukoresha ibintu bidasanzwe kugira ngo no hanyuma intambamyi zize zigabanuke, tubandanye dutera imbere. Ego turabakeneye cane rwose. Ego Nayo Floribert Minani nawe nyene ari mu ihayanishagurisha, yaje avuye i Bujumbura, yaranezerejwe no kwakira Deje wa Manake Burundi, nawe nyene nk'umunyamwuga mvabwenge akemeza ko biriko biragenda neza. Ndanezerewe kwakira umuyobozi wa Manake Burundi, nitwa Floribert Minani. Twaje tuva i Bujumbura, tumaze imisi ngaha muri Expo Mnazi Mmoja. Ni vyiza aha muri Tanzania twakiriwe neza nk'uko bisanzwe, twakiriwe neza, nta ntambamyi nyinshi tugira, ntaki, nukuri biragenda neza, birabandanya kandi ntibirahera. Twibaza ko bizogenda neza, n'ubu biriko biragenda neza, ntawo bigaya. Ni vyiza cane kandi ndanezerewe, n'umuyobozi wa Manake yaje kutugendera, bimeze neza.
neza rwose kuri mu gushima Imana. Aratubwira kandi akunguko bakuramo. Akunguko dukuramo icya mbere turamenyana n'abandi banyamyuga bo mu bindi bihugu, tugatembera tukunguka n'ubundi bwenge. Yego hari ibintu twunguka mu mutwe, turunguka ubwenge, hari ibyo tuzi n'ibyo tutari tuzi, mugabo kuko turahura n'abandi banyamyuga turiga nakunguko kanini kubera turiga ibindi bintu, turiga ubundi buhinga, kandi ubwo buhinga twize tukabutwara iwacu mu Burundi. Nayo ngo exposition Juakari Nguvukazi yimirije kubera Bujumbura ngo barayiteguriye, ngo kuko n'abandi bahuriye muri Tanzania barayiteguriye. Exposition iri niyo kubera Bujumbura Juakari Nguvukazi, yego turayiteguriye kuko turumva n'abandi nabo nyine barayiteguriye, yo kwitegurira abageni bazova mu bindi bihugu, kuko natwe tuba tuhari turayiteguriye neza rwose. Floribert Minani akavuga ko Manake bayiteze ko ikintu kinini, ngo kuko iserukira abanyamyuga mvabwenge kandi barazi ko izobashigikira. Manake turayiteze ko ikintu kinini, kuko Manake yagira serukira abanyamyuga mu gihugu cy'Uburundi. Ni vyiza turayiteze ko binini, turazi ko izodushigikira, izodufata mu mugongo mu bintu bitari bike. Amaze gushika mu gihugu ca Tanzania Deje wa Manake Burundi, akagendera abanyamyuga mvabwenge bavuye mu Burundi bari muri exposition yiswe Munazi Moja, yabateye intege nk'uko Manake Burundi arico yiyemeje. Ndi mu rugendo rw'akazi aho nashitse Dar es Salaam mu gihugu ca Tanzania, aho twaje gutera intege abahinga mvabwenge bari hano mu ihayanishagurisha risanzwe riba ry'akarere. Ngaha rero hakaba hateraniye ibihugu bitari bike vya Afrika, aho baje kwerekana ubuhinga bwabo, baje kudandaza ivyo basanzwe bahingura. Twebwe rero nko muri Manake dusanzwe dutera intege abanyamyuga kuza kubashigikira, kubatera ingabo mu bitugu, kugira ngo ntibabone ko ari bonyene. Hanyuma kandi twasanze bamerewe neza cyane, aho ngaha mu gihugu ca Tanzania hasanzwe hatunganirizwa amahayanishagurisha manini y'akarere. Libeni y'ukuri akaba yahavuye amenye ko iryo hayanishagurisha ritegura irizobera mu Burundi rizoba rigira irya gatatu ku mugabane. Mbere tukaba twagize amatohoza dusanga rino hayanishagurisha ritegura irizobera mu Burundi rinini mu kwa 12. Murazi ko hariho ihayanishagurisha ridasanzwe rinini cyane, mbere novuga yuko ari ryo rizoba ribaye irya gatatu ku mugabane, kuko rizohuza ibihugu byose byo muri Afrika. Ababisavye bose nabonye barabemereye. Ha mpande yo gutera intege abanyamyuga mvabwenge, Libeni y'ukuri arashimira cyane leta y'u Burundi mu gufasha kurondera aho abanyamyuga mvabwenge bashorera ibyo bahingura, ari nazo ndoto za Manake Burundi irota yuko umunyamyuga mvabwenge atungwa n'ingabire yiwe. Turateye intege abanyamyuga, mugabo kandi ntitworeka no gushimira leta y'u Burundi igenda yorohereza abanyamyuga cyane mu kurondera ahantu hatandukanye bashobora gushora umwimbu wabo. Ivyo rero nkaba ndabivuze nisunze yuko hari n'ayandi mahayanishagurisha arimwe arategurwa mu gihugu ca Egiputa, muri Egypte n'ahandi bariko barategura. Twebwe rero tukagira tuti ivyo nivyo twarota, nivyo twarondera, nivyo duharanira, nivyo tugwanira, yuko umunyamwuga atungwa n'ingabire yiwe. Ni bitera soni kubona umuntu rero ahingura ibintu akabura aho abishora. Twebwe mukaba muzi yuko muri Manake tugiye no gushiraho inzu rusange y'idandarizo izoba idandaza ivyo abanyamyuga bahingura, bityo bigahabwa agaciro, bakareka kubidandaza ku ruhera rumwe. Ntaha nanezerewe cyane aho batwiganiye ingene babigurisha amafaranga menshi, mugabo mu gihugu iwacu ugasanga babaha intica ntikize. Aha rero ncambone hakaje ko gutera kamo abarundi gukunda ivy'iwabo, made in Burundi, bigurishwe mu Burundi. Ngira ngo murazi ingene nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu adasiba kuduhamagarira gukunda ivy'iwacu. Tukaba rero turangije runo rugendo dushimira abanyamyuga.